Sheri, shushu, Sheri. Sawa. Ingongwa hano. Papa mu bikorwa byinshi kandi araruha kwera. Kumurondera undi mukozi amufasha. Navyo sawa mawuje. Ariko ndamubwira ko mwabaye abantu b'intwari kubisanzwe mwarankoreye ikintu kizima gishobora gutuma mvuga ati by'ukuri uko byogenda kose wenda ndabona ko ntashobora kuguheba. Nahisi n'ijuru byomatana sinopfa ndaguhevye kuri kw'Imana. Wakoze ikintu gikomeye. Oya, kubisanzwe ntavyo nari kureka gukora. Erega je kubisanzwe ndagukunda. Sinari kureka kukwitaho. Nagize n'Imana ndabona na Maisha turahuye. Imana nayo tuje imbere. Ndashimye Imana ubu ndashimye Imana ndiko ndakuraba ingene umeze numva naje n'ukuri munezero. Ko ndabona ko wakize neza ubu n'amahoro. Kubisanzwe je ariko ndavuga ati icyatumye kubisanzwe mvuga ati Maisha aze ngaho no munsi. Kwari kugira ndabashimira. Fata kanya ndabashimire. Urabona inyuma yuko ku kazi bumvise ko nakize. Byukuri barangiriye ikigongwe baravuga ati garuka ku kazi narabikubari. Rero mvuga ati je uwo mugabo sinogera ntamushimiye yakoze ibikora inka. Je naremeye umushahara ugira kabiri. Ntwarabivuganye urabizi. Umushahara ugira kabiri nta na 10 nzomukurira mu nzoya muko nyene yose. Amufashe no gukoma amashe no kurya numva bafashe ingingo nziza. Bose. Cyukuri Nzoya guha yose. Umushahara ugira kabiri kuko uwa mbere ni kubera hari kwikenura mugu wa kabiri nta na 10 nzomukurira. Oya kuntu yatubaye nukuri naje ndabishigikiye. Ibintu haye Maisha ntizapfuye ubusa ko namaze kubona ni nk'umuntu wo mu muryango. Frema muragize neza mani wahetse agira. Hanyuma ikindi naco nagomba ndabasaba. Nagomba ndabasabe mumfashe. Ndipfuza yuko twobana no madame wanje. Atakibazo na kimwe kihari muri famiye. No muri leta tangorane nimwe hari. Ndashaka ukuntu twogenda kwa mama Kanyana tumubwire uku tuje muri leta civile dusinyure hanyuma nujya mukobwa wiwe hanyuma uyu twandikwe ubutagitandukana. Ikintu yumviye nico vrema. Ahubwo urazi. Kujya hari ikintu nagomba ndakwisabira. Kandi cyero bifashe muzogukoze. Azi ko umwana mwiza. Vuga ndumva. Yaje namye niyumvira ko no gusaba ko mama twomukura hari ahantu akazimo. Kuko urabona ikibazo cyabashikiye. Ubu uyababa biragoye nyene nawe urabyumva. Atahantu bafise bari nagira ndagusabe uzoraba ingene twomuzana. Je numva atakibazo ijya kayashitse kubisanzwe irababaje kandi biranateye n'agahinda. Kuba mama wawe yashikiwe n'ikibazo nka kijya simbona ko yoguma hariya kuko bica binyereka yuko abasi ari beshi abasi barakaka hajya ntibogenda batamuhitanye. Rero kubw'ibyo nibaza yuko umuntu yomuzana akamwiyegereza ngaha. Urakoze gose ndashimye ndakengurutse. Oya ico kirumvikana kameme nujya n'umuvyeyi. Nashita gushimiye nanje ntacyo ntazokora mu kukwereka nanje urukundo rufundo. Nujya n'umuvyeyi. Rero nibaza yuko ibyo nariko ndavuga mwavyumvise twogenda kumbure nkamubwira tukaja gusinyura. Tukagenda gusinyura kwa hariya aye kwa mbe bamwita gutujya mu tipe wo mu komine. Bajya nyine bajya muri leta civile. Muri leta civile voila tugasinyura muri leta civile hanyuma wewe tukaca twandikwa fresh. Yego. Mbiriye neza kweli mugabo. Urazi hariya hari wabo ujya mugore. Igihe tugendayo tugiye kumuraba gwa kurogore. Urazi yo badukoreye. Basha naho nyene ni gwitaha hara ashobora kazi ujya nyoko buko. Oya bijyane ko mwe bayi bakuriye kubera muri abantu b'abadamu none harimo abantu b'abapapa ibyo ntavyo yogira kameme. Sha boss. Je ndiko ndabiraba. Burya rero hari hano birakatse ikintu mbona. Ko mwogira mwarondera umupolisi akazoduherekeza. Umupolisi? Leo bifatanye ibyoroshe reka. Ni mu rundi rugo. Bifatanye ibyoroshe. Kandi karere bashaka kubashwanira namwe ntimuvuga ko amamuge kubavogera. Byiza murondera umuntu. Nteka twa atabajeje intwaro bagiye badushikikiye ucumenga tugiye gutera. Okay ndabitoye nta kibazo. Je kumiseri turazinanye ko biseri w'igipolisi. Nzomusaba igipolisi
tugende tujanye naho yoba nk'ababiri canke batatu muga tugende tujanye kana hayo umwe mbwa akahaba nta kibazo reka je komiseri ndamutelefona muka ndamubwire azocampa ico gipolisi mu by'ukuri nanje sinoga ntashimye vraiment ndabashimiye cyane byimva mutima vraiment igikorwa mwumviye kunkorera birandenze basi nka jewe muzi ubuzima nakuriyemwo nabayemwo n'igihembayemwo ndabashimiye cyane gose merci hama muze mubake rugume mani waje imbere ubanze dusengere kwanza kugira ngo kaje kagore kwanza kaze kabanze kanavyemerera gakona byara nuko wasengera ntangora gusigira mbonye ciza ntigihera kweri heza ntihera uri umwana wo muhira Maisha nukuri ubu mbere uze yuko uri umuryango uze kuvuga ngo umukozi uzunavyikuremo hama kandi kabona ko ndabubahutse gusa mu mbabarire muze mwitaneho hagize akantu kaba mu muryango hagati yanyu muze mukaganire ko ibintu bigende neza vre hajya urugo rwiza n'ijuru rito nyanga kusirifise ni paradizo biraba byiza iyo urugo rubaye rwiza abantu rubayemwo bakundanye biyumvanamwo ijya abari shatani ciyemwo nabo ndiho abantu babakunda nico kintu umuntu ikurure no gusenga nico kintu cyambere umuntu abakwiye kwama yumvira ubundi ngaha niyo mpamvu isi yitwa isi nke murakoze irbe madame telefone yanje iri ndagushimiye cyane nakubona uri muto ariko urashoboye manzi uko biteko bo je akazi mu kugakora siniga n'ibintu namaze kwiga no mu maraso birimo bana turi kumwe ni bogare nkiri bana yuko akazi twogakora ibintu by'intunze by'ukumengo turabana bafinata nari nagize ubwoba sindababesha nari nagize ubwoba ko muzonyicira idire ariko nabibonye mwayikoze neza umviriza naho biruko igitumye tuza ngaha nizere ko kiza gahembo kanyu karahari manza mureke naho biruko kandi sinanabazimanye mufatike ariko ntuzi inzoka twebwe twana twanyoye ni dompo wa muvinya bijya nibyo twifatira twebwe dompo niyo sawa wow inyo ndabazanira koresha umwanya wayibonye akazi ni fresh mabuje wamubonye hajya ndimo ndagukoresha hariya jimba ndabizeye idiri ndarikora neza hari nk'akantu rya diri nani ni fresh hajya cyo dutangura kuryoha jewe reka ndabereke bamunamba twingo ndi mbero ndi muto sindi gito reka ngende bose ndabagarikira icarimwe hanyuma mpite nigira iyi si igihugu cy'u Burundi cyonyene n'ahandi ndagenda nzobaho niba nyitondeko aho rero ni bo nizere ko ibintu bimeze neza nari nihira none oya nta kurege kirinyota mugenzi kanisawa niba uri ko buja kugiye
musore musore ubaye iki inywa n'inyota itarahera shana nimutore munwe mubaye iki jando nibiki none wa musore jando ubaye iki nawe ntabonze kandi anapfiriye abantu reka nikomeshe induru hamwe bitamenyekana yuko ari je ndabishe ya reka ndabigira uko nyene abamana bapfiriye hano nimumfashe basha nimumfashe abantu bapfiriye hano nimumfashe basha nimumfashe abantu barapfiriye hano abamama ndabigira gute nimumfashe basha nimumfashe nane munano bapfiriye ngaha nimumfashe stop je suis la police sinabwiye ko uyu mugore ari umwicanyi gusa wa mupolisi yatevye ugenda turinge tumutelefone twumvirize je mbona yatevye ahava duceretse muhamagare kuko abantu nze bose bamaze gushikayo niho bari bose baraturindiriye hasigaye ujya mupolisi wenyine muhamagare ntitubacereze baryo ugeze uri kuri porotaye ni winjire rero injira twurire umuduga indani bari ngaho kuri porotaye sawa wewe wingo nguwo yashitse wowe karibu wakoze nk'umwafande nyene kabisa Mwiriwe cyane meze neza karibu sana twari tukurindiri gusa nyene ukoze nk'umwafande umwanya urashapukisha iki niko dukora urumva niko kazi kiwacu ega bagira amasiporo menshi aba kunyaruka biri mu marasi wabo ego bisanzwe hari baturindiriye kugira ngo kumbure bumvirize ijambo umuntu ashikiriza kubera urabona hajya no kwikura umukoshi vraiment no kwikura umukoshi bakoze mbere wimbiriye neza kwezi katubikura umukoshi no kwikura umukoshi je navuga ati afande kijya kikorwa yadukoreye ntitwomwibagira nta kuntu twokoranye inshuti abagenzi ngo tubashimire harima nawe tumwibagire nawe nyene yarakoze kandi yagize kigoro kandi nawe nyene yaradufashije gose cyane iyo tutaha kubona natwe ari guhava tugandagurira hajya nyene niko bimeze basi mu kazi nyene dutegerezwa gukora akazi uko gatumbereye ku murongo nkuko baba barabidusabye kubisanzwe naje nabona abagore babi ujya mugore n'umuntu mu nk'igihugu gitunze abantu nkabarya nka 200 twoba dusambutse ndakurahiye ujya mugore n'umunyesha gose ari kuri cyane kubisanzwe abantu bameze kujya ari bakwiye mu buzima kwisubirako bakaba abantu bazima kuko ibijya bimeze kujya isi yohera mu kanya gato mu kanya sasa ngiye azisubirako hariya yagiye hazomwigisha hajya hazomwigisha cyane hajya hazomwigisha kuko ni benshi dukurayo babaye abantu beza erega afande naguciriye ukungene ujya mu type yakoze yaciye burya rubanza navuze ati we vraiment respect kubisanzwe uri kuraba iyo hari ibihano byo gupfa ujya yo kwishwa
nuko bimeze. Emwe ntacyo baramara y'imyaka natisikosora sinzi umutima we kwari banizo baramuremanye. Reka tubandanye tuza kubiganirira hariya kuko twoguma dutera inkuru ntivyohera turaza kubiganirira hariya. Turiko turabyina nyene turiko turabikura umwako. Man no munsi ntambe. Madame ntuze kugira ishari n'wabona turiko turitambarira nta kibazo naze ndamugururira ngo ndabugururire ngaha uyu muryango uragoye sana. Aha ndabugururire ngaha niho sawa. Aserebura kabisa. Muryango niho ariko ngaha